I don't know. You're the commander in chief. Hakurya Kanyaru mu Rwanda bahiye coba baratako baranemera ko bari mu burasirazuba bwa Kongo baravyivugira mu ndome nkuru ahane mu gihe Paul Kagame n'umwambari we canke incoreke yiwe Olivier Duhungirehe umuvugizi wa AFC M23 abasogose RDF yama yikumaguye yama yiyamamuye avuga ngo oya siho ntituri mu burasirazuba bwa Kongo ariko bekarangira avyemeye hari intureka ziri hagati ya Donald Trump na Macron aho Donald Trump yasavye ko Ubufaransa bwoja muri Board of Peace oni ya gatatu benshi bayise ngo oni ya gatatu ariko Macron akamurahira akarengwa Donald Trump agiye kurira indege bamubajije akavuga ati ujya mugabo yanse mwihoze nzoduza imivinyo yiwe n'amashampanye hanyuma azokwizana n'ayandi makuru ajanye n'ivyo turaza kuyarabira hamwe mwidonido hari Brad Offer iri hagati ya Corneille Nangaa na Purusi gouverneur wa Uvira turaza kurabira hamwe vyinshi cane ibiriko biravugisha abantu benshi ni oni ya gatatu Donald Trump ariwe afata ijyanyuma hanyuma abo yashize muri committee executive akaba arimo secrétaire d'etat ariwe Rubio hakabamwo umukwe wiwe hakabamwo umugwizatunga hakabamwo no mu envoyé spécial muri Moyen-Orient ayandi makuru ni menshi mu rasirazuba bwa Kongo turaza kurabira hamwe akanya nikadukundira Bobby Wine yaraye atewe ariko basanga mu nzu yiwe siho ari aho basanze umutambukanye w'umugore wiwe n'umuryango wiwe eka n'abari hagufi ya Bobby Wine barabakubagura barabakubita umugore we baramwizora baramwugarana umwanya utari muto aba nabo bakaba baje bambaye amakagule bakaba baje bambaye ibintu bibanyegeza mu maso muri urugamba rwacabandanya ndabibutsa ko umuhungu wa Museveni ariwe Muhozi Kainerugaba yafuse message zose aho yavuga ko ngo bisha abantu 22 ari bake wa 23 ari Bobby Wine aho yavuze ko bagiye kumwica aho yavuze ko atazoteba aho yavuze ko yegizenero yitinze papa wiwe message amwe menshi muri ya attack yaramaze imisa mugirira yarayafuse ariko aribagira ko vyibagira ababikoze ntivyibagira ababigiriwe screenshot turayafise kandi ari nimba ari byo yagiriza yavuze muri bijya isi yose ndibaza ko yabibonye nta muntu numwe ubu ari kintu kiri sensible atagira screenshot reka tuze mu idonido inyuma ya kano karuhuko ikaze bakunzi ba Free Podcast TV reka mbanze ndabaha ikaze nongere ndabaramutse muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi aho tugomba turabere hamwe amakuru agenda atandukanye mbanze ndabashimire mwe mudukurikirana muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri mu karere ka EAC muri rusangi muri Afrika muri Amerika Asia Oceania eka ni iburayi no mufuruka zine z'isi ndabahaye ikaze muri ano makuru reka tuyahere hari mu gihugu ca Uganda aho umugore wa Bobby Wine eka umuryango we muri rusange wagize guca ubona abantu baje bambaye ninja baza basatira urugo eka baraninjira mu rugo aranatabaza rakoma n'induru ngo mukomorondere ki mu rugo mugenzwa niki byarangiye akubaguwe nabo bari basanzwe bari kumwe mu nzu aha ico yakora cyose no kurondera umugabo wiwe yitwa Bobby Wine ariwe Robert Chaguranyi aho umuhungu wa Museveni barahiga bararengwa barapariya aranamwemera kazomwica akaba ari karamurondera ubutaraganya cyangwa ubudahumeka kugira arabe ko yoshikana ico yifuza canke ico yemereye se wiwe aha naho ni mu gihe Bobby Wine kuva bariginga kuva batangaza amatora ko Museveni yatsinze ku majwi 71 ayo Bobby Wine atemera Bobby Wine n'abamuzingurutse n'abamuri hagufi bari mu rujya mu gambwe wiwe bemeza neza ko amatora yibwe Bobby Wine ubu ntaragaragara muri ko yanditse message aheruka kwandika message avuga I will resurface ngo nzosubira kuja ku mugaragaro nzosubira kugaruka kuri surface haboneka ku kiringo shakiye ku mwanya ngombeye sinzoza ko ari ukubera umuhungu wa Museveni ampamagaye aya niyo makuru reka tuanze twifashishe kano ka video twumve no kungene mu tambukanyi wa Bobby Wine yariko aratakamba atabaza amatobandanye n'amakuru akurikira. Let's make the noise. Banange Babi Chagulanyi first lady is being kidnapped now.
bayingide compound bali kumenya nyumba banange, let's make the noise. Abada chakuba endulu ku simu nevaako, let's make the noise. Banange Babi Kyagulanyi first lady is being kidnapped now. Bayingide compound bali kumenya nyumba banange, let's make the noise. Yes, nkuko muhejeje kumwumva mu majwi ari ratakamba n'umugore wa Bobby Wine uwo bita Barbie, abaza zino nkozi z'ikibi zamwinjiriye mu rugo zigenzwa niki, kubera iki bakora bino bahonyanga amategeko. Tuvuye muri Uganda tuje kwa Felix Chirombo Tshisekedi aho yavuye i Davos mu nama ijanye yari forum ya economy, aho bariko barigira hamwe ibijanye n'ukungene ibihugu vyoja hamwe mu bucuruzi, mu bijanye n'ubutare n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye mu rudandazwa mpuzamahanga, aho Tshisekedi yavuze amajambo akomeye cyane, mbere menshi muri yo yavuze 98% yagana abajene, yagana ugwaruka, aho yavuze ati kudandaza canke kwendisirializa ni vyiza, ariko ndakeneye ko jeunesse ndakeneye ko zino pact canke n'amasezerano tugenda turasinya y'ibihugu mpuzamahanga ku aho araba urudandazwa azogira ingaruka canke abajene rero bazoya beneficia, aho yasavye formation kubigisha no kubakurikirana nawe bakabimwemerera. Avuye Davos aho yarari, ndabibutse ko Davos havuzwa amajambo menshi kuko Paul Kagame canke abamukomoka ko nta numwe yahonyoyeyo, mu gihe Paul Kagame yari yagerageje ibishoboka byose twabibabwiye mu biganiro vyagiye biraca kuri no rubuga rwa Flow Podcast TV, aho Paul Kagame yagize amagendera marobing Trump akamwankira mu ndome nkuru araca kwa nyina wiwe Qatar, muratsi ko se ari Donald Trump, hanyuma nyina w'u Rwanda ari Qatar. Rero umugore aravuga ati so wawe yanse nawe ntuhonyoramwo, birangira batangwe kuzana propaganda bavuga ko ngo Tshisekedi yakoresheje miliyoni 17 z'amadolari ngo kugira ngo aronke ngo tete ngo yicarane na Donald Trump ngo bayage i Davos, ngo birangira bamwankiye. Aya majambo ari mu ba propagandiste baba pro Joseph Kabila, kandi abayobozi cane inkora maraso, inkozi z'ibibi ba Steve Wembi, ba Rudatsimbwa n'abandi benshi aba propaganda b'u Rwanda, eka n'aba Kongo basanzwe bakorana na AFC M23 aribo binywa amaraso biko birica bongera bakora ihonyabwoko aryo yiswe Genocoste muri Asazuba bwa Kongo. Ivyo rero umwana w'umwami aririye arabihabwa, kandi vyabaye ikimwaro canke ibumaramare bikabije kuri abagabo bari bakoze propaganda bavuga ko yakoresheje miliyoni nyinshi kugira ngo abonane na Trump akamwankira, ariko akaba yaramajambo kugira basureve bamuteranye n'abakongomani nko basanzwe babikora. Ntivyigeze biba, nta mahera yigeze atanga, ahubwo nuko Donald Trump yamaze guha umugongo u Rwanda, yamaze guha umugongo Paul Kagame, bakaba babona ko ari gikorwa giteye isoni ku ruhande rw'u Rwanda, aco gituma barondera ikimwaro canke imimaramare bafise mu Rwanda bashaka kuvyambika Tshisekedi na leta yiwe muri rusange. Ariko ntibiherereye ngaho, kuko itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri ubu turarangiza twitaki 24 turiko turarangiza kuno kwezi kwa mbere, itariki 4 vuba hirya yejo mu kwezi kwa kabiri Tshisekedi na Donald Trump bazoba bafise tete a tete i Washington, bazoba bicaranye bariko barayaga ibi na biriya bijanye n'umutekano cane mu burasirazuba bwa Kongo, ubutunzi, ubutare, commerce zigenda zitandukanye. Ivyo bazoyaga ni vyinshi, bayaga amafere personnel canke bayaga amafere intercontinental canke inter ibihugu vyabo, nibo bazi ivyo bazokora yaga. Ariko tete a tete vyagaragara ko u Rwanda rufitiye jalousie canke aba pro Kabila n'aba pro Kagame bafitiye jalousie iruhiye kuba itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri atagihindutse amagara yabo babiri bose, Donald Trump na Tshisekedi, ni yaba bakiri bazima. Tugaruke rero ku kijanye niri bara uno mugore Matilda yaraye yambitse igihugu c'u Rwanda. Aha ni mu gihe hari Monsieur I don't know, Mr I don't know, uyu nawe nta wundi ni Paul Kagame. Reka tubanze turabe kano karere yese amatugaruke. So let me ask this directly, Mr. President. Today on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know.
yes I don't know nkuko musanzwe muvyumva ni Paul Kagame yavuze I don't know aha yarabajijwe ikibazo n'umenyesha makuru amaza eske u Rwanda mwumvise abasirikare bari mu burasirazuba bwa Congo avuga ati I don't know. Imagine umukuru w'igihugu komanda supreme ajejwe ingabo ajejwe igipolisi ajejwe abashikiranganje bose ajejwe ibisata vyose vy'igihugu ajejwe umutima w'igihugu ajejwe u Rwanda muri rusange n'abene gihugu akishura I don't know. None Paul Kagame atavyozi bizinde iki novuga ko ari isoni nibimaramare kubona umukuru w'igihugu muzima nk'uyu yasanzwe yiyemera bavuga ngo umukuru w'igihugu muzima umukuru w'igihugu sinzi amafisa ama potentiel atandukanye ariko bakubaza eske ingabo zawe zimurasirazuba bwa Congo ko kuvuga ati no ukavuga ati I don't know. If you don't know hariho probability ko bashoboye ko bariyo bagiye atavyuzi canke bashoboye ko batariyo kandi atavyuzi. Rero iyo kintu uri umukuru w'igihugu inyisho ni zibiri yes bariyo canke oya nta bariyo uvuze I don't know ninde wundi abimenya eske igihugu gitwara nde eske hari umukomanda canke umugenerale yorungika ingabo z'igihugu c'u Rwanda RDF mu burasirazuba bwa Congo umukuru w'igihugu atavyazi naho ho baragasuzuguro ndibaza ko ivyo bitokogwa kuko hierarchy umusirikare w'igihugu asohotse akaja mu kindi gihugu inyuma y'amategeko egareka ico gihugu kiba cateye nico gituma bagufashe uri umusirikare w'igihugu kanaka watambutse ukaja mu kindi gihugu uburoro bwarabaye hariya mu Kirundo aho umusirikare w'u Rwanda yafashwe agatangura kwiboreza ariko bikarangira gitswe ko amatohoza inyuma y'amatohoza agasubizwa igihugu ciwe c'u Rwanda mwarabonye ko deja yari umusirikare yategezwe kuca afatwa rero umaze kuvuga umukuru w'igihugu w'u Rwanda ngo I don't know none abasirikare nabo bakaba bari mu burasirazuba bwa Congo CNN ikaba yaratweretse amasanamu itwereka ko ariyo bari kungene binjiye n'ibindi byinshi bigera bitandukanye bumva ko uwo mukuru w'igihugu XP uwo mukuru w'igihugu nta potentiel nta buyobozi nta karanga mutima ko kuyobora cyangwa ko kubukuru w'igihugu abagifise kuko umaze gutangura kwishura I don't know eske abanyarwanda bari I don't know eske abana bararonse vaccine I don't know eske u Rwanda rufise ibara rya jaune ni rya bleu I don't know eske witwa Paul Kagame I don't know uba wumva ko hari ikintu kiba kitoye ko kiragenda neza kiba kiko kiraparangana sinumva kugira ngo kubaza eske ikibazo kiri simple eske RDF eske umusirikare w'u Rwanda ari mu burasirazuba bwa Congo I don't know who knows ncabibaza ko iki kiba ari kimwaro canka ari bimaramare bitandukanye uyu mugore rero Matilda uyu mugore Matilda Mukantabana ni bari Mukantabana rero yaraye agaragaje arebera ku mugaragaro uyu nawe ninde hari benshi baza kwibaza uyu Matilda ninde kuko mumuvuga numu ambassadeur n'umuserukizi w'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yaraye yemeye yandikiye ivyo bita US Foreign Affairs Committee babandi bagira inama itariki 22 baraba aho bigeze byo mu burasirazuba bwa Congo barabifatiye ku masezerano basinye itariki 4 z'ukwezi kwa 12 imbere ya Donald Trump hasinye Tshisekedi na Kagame tubibutse aya masezerano Trump yaravuze ati yashinze rero ubwo bushikiranganje bwiwe bujejwe imigenderanire nandi makungu eka buraba nibibazo byo muri Afrika cyane cyane umutekano n'iterambere bige barabe eske ivyo basinye akora bishira mu ngiro utakara bishira mu ngiro yisunze iki hapfuye iki habuze iki niho bamaze kubona ko habavye kuko iyo nama twamwe tubabwira ko ni inama yo kuja gukona umuntu yitwa ko ariko arakurikiza ivyo basinye imbere ya Donald Trump aha ni mu gihe Donald Trump ariko arigira ikivejuru Donald Trump ariko aragaragaza ko ari umukuru w'igihugu akomeye agukoze ivyo ashaka umwanya gushakira ko ariho mwabonye havuka oni ya gatatu nayo nyene turaza kuyigaruka ko baciye birukanga uyu mu ambassadeur acarandika ku Matilda andika igikete kireha uko kireha ubwoba bwinshi agira inzingu amaspirale azunguruka autour du pont ananirwa kugenda straight kwijambo ariko mu nyuma rata ko aravuga ati ego u Rwanda ruriyo turakorana na M23 kumvo zo gukinga security abashaka gutera u Rwanda kumvo zo kugwanya FDLR n'abandi basanzwe bafise objectif yo guhumugabanya umutekano Rwanda ibi rero yavyiyemereye mu gihe Olivier Duhungirehe wa muvugizi wa AFC M23 eka wa muvugizi wa FDLR nyene nkuko yama yayiririmbye wa muvugizi wa Witon Bwebwe za Sarambwe akongera akaba no mushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yama yabihakanye ubu ndiko ndiyumvira eske Olivier Duhungirehe uri hehe uri mu maza yahe uri mu gihugu ikihe mu gihe muri ko muramborana gahuzo
Paul Kagame I don't know, wewe ntabariyo, Matilde ego bariyo. None igihugu cy'u Rwanda kibazwa nde, ninde adesida, ninde yemera, ninde ahakana? Uko niko biri mu gihe urutonde nikete ryasohotse. Turagaruka rero kuri Donald Trump de el maestro, umuntu ariko aragaragara nk'umunyenkomezi, nk'umunyembaraga cyane ubu naho akaba yashinze ikintu citwa Peace Board of Peace, akaba yashizemwo ibihugu vyinshi cyane, ama invitation yararungitse. Ariko ndagaruka ku gihugu cyane cy'Ubufaransa ca Macron, aho hari bras de fer yagaragaye, bagaterana n'amajambo, aho Macron we yavuze ati oya, yaranse ubutumire bwa Donald Trump busaba ko igihugu c'Ubufaransa coja mu bihugu bigize iyo Board of Peace, iyo onishasha benshi bakwarayita ngo ni oni ya gatatu. Macron nkuko bigaragara hano muri Noreresi yaramwankiye, aravuga ati oya. Donald Trump baramubajije ubibona gute ko Macron yavyanse, acarabaza nguriya muntu yavyanse, uriya nyene Macron yavyanse, n'agasuzuguro kenshi ka Donald Trump. Acavuga ati mwihorere, arongera ashaka ko amajambo y'agasuzuguro ko asanzwe amusuzugura. Nababwiye muri no minsi Donald Trump ariko arifatira Macron mu nzara, kamwe kakuru ari akantu gatoyi, ari akantu kakabura, ari agapeti bunyure ya mbere. Aho bigaragara cyane yavuze ati amajambo yakoresheje naya muca muyumva mu Reresi, yavuze ati uriya mugabo Macron mwihoze kuko ntazosura kuronka iyindi manda. Uyo ngo mureke manda yewe kirahera, ngo nta yindi manda azoronka, ngo nimba vyansuba hazozundi mukuru w'igihugu w'Umufaransa mushasha. Hanyuma zemwo uyo Macron nimba atavyashaka, mwihoze manda yewe yaheze. Arongera karavuga ati ariko naho manda yewe yaheze canke naho havyanse, uyo ndafise aho muramutegera, ngiye kuduza amakori a 200%, ngo amakori ku bintu bibiri, kuma wine, kuma vin, ngo no kuma champagne, no kuma champagne nyene ngira nayo Macron anwa, ne kuko niko yavyandi yabivuza bivuga ati ngo ngiye kuduza ngo a 200% vin na champagne ziwe, ngo hama ndabe ko atazoca bugufi, ngo azoza. Arangiza avuga ati he is not obliged, ngo il n'est plus même canke ngo il n'est pas obligé, nta n'uwo muri karamuhata kuza atagomba nareke. Aya n'amajambo ya Donald Trump nkuko tuyumva hano muri Noreresi. De Donald Trump. Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join. But he doesn't have to. Yes, nkuko mwaje kuvyumvira biva mu kanwa ka Donald Trump, umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko biri harimo bras de fer idasanzwe. Ariko nagomba babwiye ko hari ibihugu byinshi bigira mu 30 na harimo za Hongrie, za Israel, za Canada, za Maroc bamaze kuja muri iyo Board of Peace, iyo onishasha ya Donald Trump. Ibisabwa nibiki kumengo ni ibintu ntivyoroshe na gato. Kujayo bisaba umuriyaridi w'amadolari, igihugu gitanga umuriyaridi w'amadolari. Akabige canke aho bigoreye ni hehe rero? Murazi ko umaze gutanga uyo muriyaridi w'amadolari byashoye kuba mwavyumvise, ariko hari ikindi kintu mutamenye. Murazi ko utanze umuriyaridi w'amadolari, iyo muriyaridi w'amadolari ufise garanti y'imyaka 3, kumarayo ni manda ngo y'imyaka 3. Rero wigenjeje neza ngo ni Trump wenyene nkuko nababwiye, iyo onishasha canke Board of Peace, Trump ni wavuga ijambo rya nyuma, niwe yemerera umuntu yinjira, ni wanamukuramwe. Trump rero mutakoranye neza canke atagushimye, inyuma ya Truaza barakwextriwa cyako kavango manda yawe igahera. Murumva ko si kintu gisanzwe. Mbere benshi bavuze ati Trump ariko aragaragaza kakomeye kabisa, ntabivuga gusa mu majambo, ariko aragaragaza kakomeye, kuko Trump ikintu yubatse azogukuramwo, agufyonda gukubita ikonzi, nta kuryogora, kuko niwe azoba ari oni shasha ihari, ntuzokwitwara ahandi, uzitwara kwa Donald Trump wenyene. Bimeze gute? Komite executive irimo Donald Trump nyene ubwiwe, agacaca nk'umuntu yitwa Mark Rubio, nkuko musanzwe mumuzi mu biriko birakogwa hirya no hino mw'isi. Niwe brother wiwe, niwe muri no mwanya tuvugana ni secrétaire d'État wa Donald Trump. Ukurikira nawe yitwa Jared Kushner, uyu nawe akavugwa ko ari gendre wiwe, kandi akaba ari mumwe mubo akunda cyane gose. Uwa gatatu yitwa Steve
Steve Witkoff ni umuenvoyé spécial wiwe wo muri ivyo bita le Moyen-Orient. Uyu nawe nyene akaba ari wo akunda cyane gose, akaba yamusize muri komite executive. Ukurikira Steve nawe yitwa Mark Rowan, nawe uyu nawe so umunyepolitike ariko numugwiza atunga, afite amafaranga menshi kandi yinvestishije mu bintu byinshi, cyane cyane banakorana na business nyinshi zigenda zitandukanye. Bisigura iruhande y'ivyo byose yasize nk'abanyepolitike, abakwe, ababofre n'ibindi byinshi, ariko ntiyibagiye gushira nk'umugwiza atunga, umunyamafaranga, kugira bazoze baradikta isi bakoresheje amahera. Benshi bako bariyumvira ko ikatasizemo Elon Musk musanzwe mubizi ko ano muri Afrique du Sud, kandi Elon Musk mu gihe kirangiye barateranya amajambo birangira umwe avuze ati subiza amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyundi ntunkanga. Rero Trump biragaragaza ko ariko aramushira kure, aravye reaction canke comportement canke avuga ati iki kintu nshaka ko kiba kirekire, kuko mu gihe cyariko kirakogwa kino cyatangwe ngo muri 2019 bitangurira mu kugarukana amahoro muri Gaza, hari muri Bando Gaza, avuga ko ashoye kukiraga wa muhungu wiwe, baguma avuga ko ari wazosubira yase, akavuga ati iki hagiyemo rero ba Elon Musk n'abandi bashoye kuzomugora mu myaka iri imbere. Bisigura ko arashiramwe abantu afitiye confiance kandi bamuyoboka cyane gose, atankomanzi nimwe ihari. Uko rero niko biri amakuru ajanye niyo oni ya gatatu cyane nayo. Hanyuma Trump ibintu ariko arakora ngo biragaragaza ko ashaka kugira binyenyene, yavuze ngo let make America great again. Kandi Trump baravuga ko afise impwemo y'intambara, afise impwemo yo gusomborotsa, ngo bigaragarira hehe? Twese tuzi ko ikintu citwa Departement de la Défense, ariko Trump yaraniye iyo izina rya Departement de la Défense, yararikuye agita ngo Departement de la Guerre. Bisigura ko Trump ntari muri defense, ari mu ntambara. Uko niko biri muri uno mwanya tuvugana. Corneille Nangaa agaragara avuga no majambo, avuga ko bagiye gusubira muri Uvira. Purusi nawe akagaragara avuga ko bagiye kuva Uvira batera basonga mbere, bafate Bukavu, za Bunagana, Kamanyura n'andi henshi agenda hatandukanye gushika basohoye zino mbwebwe za Sarambwe mu burasirazuba bwa Kongo. Aya n'amajambo avugwa n'abagabo babiri, reka tubumvirize hanyuma tugaruke turangize twubahirize akanya twemeranije. Pale njo munataka nini? Munataka turudie? Ils ont perdu les leurs. Beaucoup ont été tués ici. Beaucoup sont dans des camps de réfugiés, de déplacés. D'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Uvira et Takua, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Mais, pour qu'on puisse arriver à la paix, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Et les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans les pièges, allez dire on va s'attaquer au Wanyamulenge, on va le tuer, on va le blesser, on va casser les maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Bagwari, Baluba, Bashi, Wanyamulenge, Bafunduru, on est tous des enfants d'un même Dieu, n'est-ce pas? D'un même papa Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous avons entendu aussi des bonnes nouvelles que quand certains bandits s'attaquaient au Banyamulenge, vous nous avez protégés, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, ces familles Banyamulenge qui sont partis, parce que l'ennemi a joué le jeu de les forcer à partir, tupenda tafuta hapo batarudia ni bandugu yetu. Les salaires seront payés à partir de la semaine prochaine pour les travailleurs aussi. Ça va? La route ici va être préparée, la frontière, c'est dans quelques jours pour la frontière.
Yes, ndira twomejeje kuyumvira ano majambo ya zino ndongozi zose ko ari zibiri. Ndabakengurukira ngo ndabibutsa ko nta Flow Podcast ivatamwebwe mwarahezagiwe mugire aho muba mwubahwe. Abataragira sabone cyangwa subscribe mwibuke gufyonda hano ku gakengeri. Hanyuma tubandange twagura umuryango wa Flow Podcast TV. Ciao ciao.